ntara ya Bujumbura yagutse. Nibaza ko atari ubwa mbere namwe muri mwebwe tubonanye, ariko nje ngaha kugira ngo Uburundi buriko buraja ku yindi ntambwe, aho abarundi bose aburi mu migambwe n'abatari mu migambwe turonka akaryo ko gushikiriza ivyo twiyumvira kugira ngo twubake Uburundi, aho Burundi wese aroraniwe muri vyose no mu kibano. Jewe magazani imbere yanyu kuko kuva navuka sinigeze nja mu migambwe suzugura, ariko nahisemwo kubera igikorwa nkora nk'umukozi w'Imana kudahengamira iburyo canke ibubamfu. Ariko kandi namye mfise umutwaro n'umwitwariko wo kubona ingene abarundi dushobora kubanaho mu mahoro, atandyane, atamacakubiri, atanzankano, atakwama hahandi turiko turatera imbere. Murazi yuko kahise ka kino gihugu kuva Burundi bwikukira twagiye twisubiriza ivy'intambara, inzankano, bamwe bapfa, abandi bahunga, abandi bamererwa nabi, ugasanga vyose vyagenda biva kubera ko ingene amategeko y'igihugu, uburyo bw'igihugu butunganijwe kugira ngo abantu bose babane mu mahoro. Nibaza ko turiko turatera intambwe yo kudasubira inyuma kugira ngo dutangure kuzana ivyiyumviro vyacu twese, tuve mu bibazo biduhanze kugira ngo tubitorere umuti twese. Iyo tugize ibibazo bitandukanye yagiye twibaza ngo abakwiye kwitwa hejuru, ego niko, ariko kandi nuko natwe tubigiramo uruhara. Nagomba kubabwira rero ibintu bindaje ishinga indwi gusa hanyuma cyo tubandana. Icambere ndifuza ko dufataniza hamwe twese, cyane cyane abigenga n'abari mu migambwe kugira ngo twemezanye yuko ubuzima bwa kirema muntu ariko atihabwa. Ikintu cyose gituma habaho guhohoterwa k'ubuzima bw'umuntu, naho bakwitwaza ibyo ari byo byose, ibya politiki, iby'amoko, iby'amacakubiri yose, tugere mu gihe twumva yuko ibyo bintu ata muntu n'umwe akibifitiye uburenganzira, yuko wogira umurundi asubira kuzira icari uko vyabaye kuva mu myaka 60, 70, 80, 90, aho dubana mu gihugu twiyumvira gutera imbere. Namba ntanga karorero, je navukiye ahantu niho nakuriye imbere ko nza mu gisagara hafi y'igihugu cya Tanzania. Sinigeze numva abatanzania bagwanye, sinigeze numva abatanzania bahunze, sinigeze numva abatanzania bangana hagati yabo, kandi bafise ubwoko butandukanye, kandi bafise ivyumviro bitandukanye. Kubera iki twebwe turabanyi babo tutobaho mu bumwe, ata muntu asubira kuzira ikintu cyo cyose cy'ube gito gituma ubuzima bw'umuntu buhohoterwa. Rero turifuza ko abashinga amateka iyo bagiye mu nama nshinga amateka batahura uruhara rwabo. Uruhara rwabo n'ubwiki nubwo gutora amategeko atunganya ubuzima bwacu kugira ngo ntitumererwe nabi mu buzima bwacu bwa misi yose, nuko bakurikirana igikorwa cha leta y'Uburundi kugira ngo mu gukurikirana ico gikorwa imigambi itorwa, uburyo bukoreshwa butari ubw'abantu bake bake gusa, ariko bugira ikimazi ku barundi n'abarundikazi bose aho baherereye. Rero turagomba yuko abigenga kumbure batagiye mu migambi kubw'impamvu izina ziriya nabo nyene binjira mu bafata ingingo mu buzima bw'igihugu, mu bataraba amategeko ko atunganiriza bose. Ibijanye n'intwaro no gutunganya ubuzima bw'igihugu biraba umuntu wese ari mu gihugu. Nico gituma ibwirizwa shingiro riguha uburenganzira wewe bwo kwitoza canke bwo gutora. Rero uyu mwaka turaronsa akaryo ko n'abatari mu migambwe dushobora gutora abaduserukira kugira ngo bashobore gutuma ivyiyumviro vy'abigenga navyo bishika imbere mu nama nshinga amateka. Hanyuma kandi tugatora abantu tuzi dumaze kubona ubuzima bwabo n'ingene bafise ico bamariye kino gihugu. Je sindi umuntu nadutse, sindi umuntu nje ninyegeje inyuma y'umugambi kanaka, ndubona uyu munsi wose sangura kuva kera nakorera ngaha muri Palais des Arts, ndera abana bo mwibarabara, abana ntavyaye, nagize mariage ifise abana 30 mu nzu kubera impuhwe z'abana babaye abo mwibarabara kubera ubube gito bwari bwabaye muri kahise k'igihugu. Natwaye abana n'abakura ngaha bagenda guhiganwa, baja mu Rusiya, baja muri Brazil, baja muri Qatar, baba abambere baja mu bari imbere kw'isi kugira ngo twerekane ko bishoboka ko n'uwanyuma yo basa n'usuzuguritse ashobora kuba mu rudasanzwe. Rero turageze igihe cyuko
iki gihugu cyacu twiyumvira ingene dushyira hamwe ingufu tugakoresha ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo dutore inyishu z'ibibazo. Ibibazo birabaho niko. Ushobora kuba uyu mwanya mpagaze hano ndikonde urashobora kuvuga uti niwivugire wibereye mu modoka uragiye nanjye ndi ku murongo ndarindiriye. Icyo ni kibazo. Icyo kibazo rero gitegereza gutorerwa umuti n'abantu bose kwiyumvira inyishu. Igituma bariko barabwira mu kanya je cyambabaje ningene washobora kubona umuntu uri kuraca mu kibazo nk'iki, umuntu watoye ngo aguserukire ntigeze abatse kukubwira icyo cyavuyeko n'ibiko birakorwa kugira ngo gitorerwe umuti. Ikibazo kubaho n'ibisanzwe, ariko abantu baduserukira bategeza kuba abantu bitware ku buzima bwacu kutubwira ngo ikibazo ni iki cyavuye ngaha kizomara amezi 3 imyaka 5 mwihangane. Icyo ni cyo kamaro k'umushinga amateka. Ndarinze kubarandira ibintu icyambere ubuzima ni katihabwa. Dukora ibishoboka byose bavukanye barundi kazi ntidusubire kubona dusubira inyuma mu nzankano n'ubwicanyi butagira akamaro. Twarabibonye muri iki gisagara ntidusubire gusubira aho hantu. Ubwa kabiri nuko tumenye neza yuko amagara n'amazi asesekana bayowe. Tuza kuba twitwararitse ingene bari mu nzego z'ubuzima bw'igihugu, bitwararika ingene dufungura neza, bitwararika ingene turyama neza, bitwararika ingene twiyunguruza bitworoheye, bakagira uwo mwitwariko. Sivuze ngo ntibariko barabikora, kumbona bariko barabikora kandi bariko baragerageza. Mugabo je babo ntashobora gutahura cyane niba abandi bari kuza kudusobanurira igituma n'ingene bimeze, batubwira ati bimeze uku mwihangane tuzotwara igihe kingana gutya. Ikindi gihambaye kandi nuko tuba abantu bafite umwitwariko w'ingene Uburundi abantu cyane cyane bakiri bato bakora ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Imyaka 28 maze ndongoye amashirahamwe y'ugwaruka, ndabona ingene ugwaruka rubura akaryo gushobora gushigikira ibintu by'iterambere. Ego turabona nyine cyo mukuru w'igihugu ariko aragerageza guha ijambo ugwaruka, ariko ntambwira cyari ndende. Birasaba ko bamenye ingene bakwiye kuronka ingene bagwiza umwimbu bagatuma igihugu cyacu kiroranirwa abantu bakabaho neza gusumba. Rero sinobacisha amajambo kuri uyu munsi, ariko ngomba kubabwira ibikurikira. Uburundi biriko baraja kwindi ntambwe. Reka rero natwe abigenga tugira akajya kugira icyo dushikirije. Ndashimiye abashinzwe intwaro, abashinzwe umutekano. Uyu mwaka turiko turaraba ingene imyamamazo iriko iragenda, biriko bigenda neza. Kugera icyo mukuru w'igihugu yavuze Igitega ko atanuma akwiye kurya uyundi ugwara amuhora ko badahuje ibyo biyumviye. Rero twebwe abigenga ntiduhamwe turi buryo canke ibubamfu, ariko turi ahantu hagati na hagati kugira ngo duhuze abarundi bose, abatandukanijwe n'imigambwe, abatundandukanijwe n'ubwoko n'inzangano zabaye muri kahise, kugira ngo tugire ivyizigiro vya kazoza. Rero je ndi umuntu nemera Imana kandi ndemera neza yuko Uburundi bugiye gusohoka mu bibazo twagiye turacamo, ariko twese dufise uruhara. Ndagira akajya kugenda hirya no hino ku isi, singumayo namye mba ngaha, uko nizera neza yuko twese dushize hamwe ubwenge n'inkomezi dufise ibibazo bidukikuje dushobora kubitorera umuti. Ariko ntidushobora kubikora twese, ategeza kubamwe bamwe muri twebwe baduserukira, batwegeranya, baduhuza kugira ngo dushobore kwiyumva ingene dutorera umuti ibibazo dufise. Hari ibibazo biba mu kibano ugasanga ntibirinda gukendera leta ko ariyo irinda kuza kubitorera umuti, ariko dushobora kubitorera umuti twebwe nyene. Abantu bakaja hamwe bagashigikirana, nimba ari kiraro ca bomotse bakagitarura batarenze guhamagara inzego za leta. Ivyo nivyo nifuza nk'umushinga amateka gufasha abo mu ntara dusanzwe turi kumwe. Jewe rero nagomba kubasaba ijambo rimwe. Itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uzoba ufise ububasha ku rutoke rwawe bwo gushobora guhitamo uguserukira kandi wiyumvamo, uzi ko ushobora gutora ukamubwira ikibazo ufise kugira ngo gishobore gutorerwa umuti haba mu nzego z'igihugu canke mu kibano. Uwo nawe nta wundi yitwa Nahimana Dieudonné, nigenda imbere yanyu kugira ngo ndashobore kubakorera uko nigisha umuco w'uburongozi nkorera abandi, turabe ingene twoshira hamwe inguvu igihugu cacu kiroranirwe, shogorore, gitere imbere mu buryo bunyarutse. Nagomba rero ndabashimire cyane ko mwanteze amatwi, ndabashimire cyane kuri karyo keza mufisi mwafashe ukunyumviriza. Ndizeye neza yuko muri buryo bubasha bwawe guhitamo
haranarenganye ejo bundi numva abantu kandi bari abantu bari mu migambi bariko baravanga amatora yaraheze. Umuntu avuga ko amatora yaheze abayubahutse umukuru w'igihugu azi neza ko amatora yatubwiye ko amatora azoba itariki 5 z'ukwa gatandatu. Amatora ntarahera niyo uzohitamwo uwo ushaka ari mu mugambwe cyangwa atari mu mugambwe. Niba muhitamo rero azoguserukira ukubera ko umuzi. Rero twese itariki 5 z'ukwa gatandatu nagomba ndabasaba ikintu kimwe. Biragoye kubivugira ngaha turi ku mirongo abandi bariko bataha bararushe, ariko nagomba ndababaza ikintu kimwe. Babandi bigenga banyemereye ni bande bumva ko boshobora kunyizera kunuma ngo ndabaserukiye kama amajwi bakashigikira kugira ngo turonke. Ndabona hirya no hino hariho n'abandi batinye gusa kubera gutinya gusa, ariko naho mwe mwadugije amaboko mwikomera amashi. Abigenga bari ku mirongo vema niyico tuma utampijwe. Abari mu migambo bamaze kunyemera ko bazontora kandi bari mu migambo kugira ngo turonke uwigenga aduserukire mu nzego z'igihugu, aduvugire, agaruke kuturaba. Nemeye ibintu bitatu. Icambere nuko umushahara cyangwa agashiruka bute nzoronka nk'umutinga amateka nzogasangira n'abakozi bazokora mu biro bemere bazokwama ariko barakira amatelefone kuri izo nimero twabahaye kuri utu dupapuro. Icya kabiri nuko makomine 17 agize intara 11 agize intara ya Bujumbura n'imiburi rimwe mu mwaka nzogaruka nk'uko se kuganira neganye ivyiyumviro hanyuma ndabishikirize abari imbere mu nzego. Icya gatatu nuko tuzogerageza kuza turafatanya hamwe dutorera umuti ibibazo byo mu kibano cacu. Nimba ari ingorane kanaka yabaye iturinde gutuma akabari kure tubitorera umuti. Mwakoze rero kunega amatwi. Sibira ndababaza ngo abigenga muriyo hari yanyereka batariko baranyumva muri microphone. Abigenga muriyo ugwaruka haguruka muca muvuga muti dukayangane. Ugwaruka haguruka Barundi haguruka.